Ibirori vyo guhimbaza indwi yahariwe amagara meza yo mu mutwe vyarabereye ku mutumba Mufigi zone Musasa komine Kiremba mu ntara ya Ngozi kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 19 Gitugutu umwaka wa 2022. Yabenda Onesphore arongoye umugambi zere muri Badeke Caritas Ngozi ati ntumbero z'ivyo bikorwa no kugira bene gihugu bashobore kumenya igitera izo ngwara zo mu mutwe naho zivurirwa. Uwaserukiye umugambi wo guteza imbere amagara yo mu mutwe NDIKUMANA Michel mu mugambi nabacu akorera ku kigo kivura abagendana ingwara zo mu mutwe, ico naco kikaba gikorera ku mubuga komine n'intara ya Ngozi, yabwiye abaraho ibitera izo ngwara, ibimenyetso vyazo n'ingene bozivuza. Baramutse mwese kandi tugiye kurabira hamwe ibijanye n'ingwara zo mu mutwe. Ndazi ko mwabyize bamwe ariko ikibuza ko tuguma twibutsa kuko tukibona abemera ibintazi. Yakumwe tubanze turabire hamwe imbere uko tuja mu ngwara zo mu mutwe, amagara meza yo mu mutwe. Nibaza ko murazi yuko umutwe ari wo utwara ibindi bihimba byose. Iyo mu mutwe bitameze neza bisigura yuko n'ibindi bihimba byose by'umubiri bidakora neza. Tuvuze rero ngo amagara meza yo mu mutwe bisigura ko umuntu afise ayo magara meza yo mu mutwe aba ashoboye kwakira ibimushikiye bibi, agashobora kubibamwo akabitorera n'umuti, ukuvuga akavyihanganira. Ico ni cambere. Kindi kiranga amagara mu mutwe nuko umuntu aba ashobora kubana neza n'abandi aho abaye canke aho akorera. Ibyo bikabonekera mu kamaro uwo muntu afise mu rugo iwe ndetse no mu kibano ciwe. Ikigira gatatu, umuntu afise amagara meza yo mu mutwe n'umuntu ashobora gukora imirimo ishobora kumuteza imbere, igateza imbere naho abaye. Aho ndabivuze mu mvugo y'amajambo makeya. Ayo magara yo mu mutwe arashobora guhungabana, agahungabana bivuye ku bituma byinshi. Reka turabira hamwe mu kanya gato bikuru bitera izo ngwara zo mu mutwe. Murazi ko abantu bakunda gushikirwa n'ibikomere nsesereza mutima maze bigashobora kumuviramwo ingwara yo mu mutwe. Anatanga uturorero kuri bimwe no kwita ibikomere nsesereza mutima. Kubura abawe canke kubura umuntu wakunda. Iyo ari nk'umwana akabura abavyeyi, murumva yuko umutima wiwe urahungabana cyane. Hariho kubura ivyankenerwa mu buzima. Ahashita ku bukene. Ubukene ntimwibaze ngo ni ikintu coroshe. Iyo uri umuvyeyi ukabona abana barira atako uri bubagire, biragutera agahinda kandi ukumva yuko mu mutima ubuce cyane. Ubugira gatatu, hariho akaronda ko mu muryango. Aha ndabisigura neza kugira ngo ntihagire abaza kugenda bavuga ngo ingwara zo mu mutwe zirandukira. Mvuze ngo akaronda ko mu muryango no kuvuga ko iyo umuntu akomoka ku bavyeyi canke ku basokuru bigeze kuba bafise ingwara zo mu mutwe, uwo muntu avukana mu maraso udusembwa tuzomutuma ashobora kugwara mu mutwe igihe yoca muri vya bikomere nsesereza mutima. No kuvuga yuko ivyo bikomere nsesereza mutima nivyo biza kuvyura twa dusembwa yavukana mu maraso, maze uwo muntu akaba yoshobora kugwara n'ingoga gusumba utatuvukanye. Ubugira kane, ariho ibiza n'amasibe. Twaciye mu ntambara murabizi. Ari abantu usanga barabonye ababo bicwa
yabo usanga barafashwe ku nguvu, nabo usanga baratewe ubwoba, abo usanga barakomerekejwe, abo usanga barangajwe. Ibyo byose bikabatuma umutima wabo uhuha, maze bikabaviramwo kumererwa nabi cyane. Tukiri kuri ivyo biza n'amasibe, arashobora no kuba umwuzure, nk'amazu akabomoka kuko haguye imvura nyinshi cyane. Iyo inzu ibomotse ukabura ibyawe, urumva ko ubusigaye mu gahinga, ubusigaye mu kangaratete, navyo nyene ibikuziga gutyo. Hashobora no kwaduka umuriro, ugasanga urayogeje amatungo y'abantu. Igihe ayo matungo ariyo irafashe ubuzima bw'abenegihugu, mwumva yuko bituma nabo bahungabana. Aha nogaruka no mu ngo, ingo zibanye nabi. Umukenyezi yama aturubikwa, akama akubitwa, rimwe na rimwe agakomeretswa. Ivyo ntibihungabanya gusa uwo mukenyezi, birahungabanya n'abana bo mu muryango, kuko baca bakura bafise umutima woroshe, umutima bidakunda ko uzokwihanganira ingorane bazoza baracamo. No guhereza kuko ni vyinshi, ni kunywa zikaze cyane. Tuvuze kubiyayura mutwe, akagahaga neza, inyifato yiwe ikihungabana. Ukuvuga yuko ibiyayura mutwe biza guhungabanya imitsi soza bwenge, maze bigatuma uko umuntu yiyumvira, uko umuntu yigenza bitaba bikimeze neza. Muri ivyo biyayura umutwe ndashiramwo n'inzoga. Nibaza ko maze kubona ko iyo umuntu yasomye agacupa karengako, abantu usanga basomye tuto 5-10 bivanye nuko umubiri wabo umeze, ukumva yuko inyifato yabo yahindutse. Ivyo rero byose mvuze uko ari bitanu ni bimwe muri byinshi bishobora gutera ingwara zo mu mutwe. Iya mbere dukaduhere ku ngwara yo kuyinga, imwe benshi bakunda kwita unakabongo. Mbega ibimenyetso biranga ingwara yo kuyinga ni ibihe? Ubwa mbere, umuntu afise iyo ngwara agira isura, imero, isura yiwe usanga yije cyane, ugasanga yerekana yuko uwo muntu afise agahinda ku mutima. Ari umuntu yahora afise umunezero, ugasanga n'umuntu yakunda guterama aganira n'abandi, ugasanga n'umuntu yahora akeye mu maso, usanga yuzuye agahinda mu isura yiwe. Ikimenyetso gira kabiri c'ingwara yo kuyinga nuko ivyahora bimuha umunezero byose nta kintu na kimwe gisubira kumunezera. Akenshi arabura itiro, rimwe na rimwe akagira n'itiro rirenze. Ukuvuga hariho bamwe bagira itiro rirenze n'abandi baribura na gose. Ikimenyetso kigira kane nuko ugufungura ataba akibishoboye, ukuba ugufungura. Ikimenyetso cya gatanu nuko amaze kuba adasinzira kandi adafungura aca yonda. Uwo muntu afise ingwara y'akabonge aronda cyane. Ikindi kimenyetso nuko uwo muntu ataba aciha agaciro, usanga uwo muntu yisuzugura cyane, akavuga yuko ataco amaze. Ikimenyetso gika nuko uwo muntu yama afise uburuhe naho ataco yoba yakoze. Ugasanga umuntu aguma yiganyira ngo yumva uburuhe bw'umubiri, aguma yigorora kandi atabikorwa biruhisha aba yakoze. Akenshi ibyo bica bimuviramwo kuba gatinya shengero, uwo muntu aca yikumira. Ukuvuga ko umuntu yagize iyi ngwara yo kuyinga ntasubira kunezerwa no kuba mu bandi,
usanga aguma umenga aratinya abantu ntaje nahabona rimwe na rimwe akaguma yinyegeje. Ikindi kimenyetso nuko ivyiyumviro vyiwe biragabanuka cane ku buryo ataciyumviro yoba akiguterera, kuko navuze yuko abavuze n'ikimenyetso cyo kwisuzugura bica bifatana nuko atavyiyumviro bisubira kuza muri we binyaruka. Ikindi kimenyetso nuko amaze kuba ivyiyumviro vyiwe bitaza cane nta ngingo aba gishoboye gufata. Nimba yari serugo yakunda gufata ingingo nziza mu rugo ugasanga asigaye ari niryo nta jambo agishoboye gufata mu rugo. Naba ari umuntu yakunda kuvuga ijambo mu manza mumutoye ngo aze kuvuga ijambo ry'urubanza avuga ngo ntavyo yoshobora ntavyazi, kandi mwari muzi yuko ivyo abishobora. Ikindi kimenyetso gihambaye nuko uwo muntu agira ivyiyumviro canke akagerageza kwiyahura. Muri rusangi ivyo nivyo bimenyetso biranga ingwara yo kuyinga canke akabonge nkuko benshi bakunda kubivuga. Abantu benshi mu kibano barakunda kuvuga ngo nakayira hahamutse, ariko reka ndababwire bimwe mu bimenyetso biranga ingwara yo guhahamuka. Ubundi ihahamuka riterwa n'igikomere mutima kidasanzwe umuntu aba yagize. Ni ukuvuga icago kiba cashikiye umuntu gikomeye cane kirengeye ubushobozi bwiwe bwo kucihanganira maze kikamuseseza cane. Aha ni nko kubona umuntu agira isanganya agacapa ubwo nyene, nk'iyo umuntu abonye umuntu agonzwe n'imodoka agacapfira aho nyene, nk'iyo umuntu abonye umuntu ariko aricwa, nk'iyo umuntu agize isanganya akababara cane, nk'iyo umuntu acitse ku icumu ari nk'indege yakorotse wewe akarokoka, ari nk'umuntu yabonye ahantu abantu benshi biciwe n'ibindi n'ibindi. Ivyo biratuma umuntu ahahamuka. None ibimenyetso umuntu yahamutse agira ni ibihe? Ubwa mbere agira ikimenyetso kigarukagaruka. Mvuze ngo ikimenyetso kigarukagaruka nuko uwo muntu haguma haza muri we iciyumviro atifuza gifatiye ku gikomeza mutima aba yaraciyemo. Nyimba ari umuntu yabonye umuntu agize isanganya rikomeye, ico ciyumviro cy'iryo sanganya riguma rigaruka kandi atavyifuza, akagerageza kuvyikuramwo ariko ntibikure. Nyimba ari nk'umwigeme cyangwa umukenyezi yafashwe ku nguvu, mu vyiyumviro vyiwe haguma hagaruka babandi bamugirira nabi. Ico nico kimenyetso kigarukagaruka. Ikimenyetso kigira kabiri nuko uwo muntu usigara usanga afise ubwoba budasanzwe. Genda gusenga nk'abandi usanga asigara avuga ngo Jesse noja mu isoko abantu bava bangira nabi, kandi mwese muzi yuko atabigizi ba nabi bari. Nyimba ari umushinga ntahe nijoro aja hanze kwicuma bisanzwe, usanga asigara abwira umukiriya ati mperekeza, kubera ko ukwemera muri we yavyaraheze afise ubwoba budasanzwe. Ikimenyetso kigira gatatu nuko uwo muntu asigara atunguka umutima cane, naho hovuga umuturagaro uwo muntu acahunga akaja kwinyegeza kubera ko umutima wiwe ubusigaye uhuha cane. Ikimenyetso nuko uwo muntu aragira ihungabana rikomeye mwirangurwa ry'ibimirimo yiwe yahora akora. Nukuvuga ko uwo muntu nyimba yahora aja kurima asigara avuga ngo ngiye kurima nohava nitema, asigara avuga ati ngiye kudandaza nohavangwa ngacapfa. Nukuvuga yuko uwo muntu usanga imirimo yiwe yahungabanye ku buryo n'abandi bo mu kibano bashobora kubibona. Kuko uwo muntu iyo atavuwe n'ingoga arashobora kugira ikimenyetso cyo kugira ivyiyumviro byo kwiyahura, kumwe nabivuga ku ngwara
y'akabongo. Umunezero ndenzarugero. Iyo mwana yo mu kibano akenshi iminsi ya mbere abantu babifata minenegwe, rimwe na rimwe iyo ifashe umugabo abenshi bagaca bavuga ati ubugabo bw'umugabo nibwo buryo bwiwe. Reka turabire hamwe ibimenyetso byayo. Ubwa mbere imero yiwe, isura yiwe usanga iguma ikeye birengeje urugero, bisigura yuko ari wa muntu usanga aguma atwenga n'ibintu byatwengeje. Nukuvuga isura yiwe yerekana umunezero, nubwo abandi baba bari mu mubabaro, wewe isura yiwe yerekana umunezero. Ibyo rero bica bikurikirwa n'ibindi bimenyetso bikurikira. Hariho ugukoresha ubutunzi bw'umuryango ku buryo ataco bufasha urugo mufuko. Ariko aratembera mw'ibarabara bahuye n'umusore yasokoje ubwanwa neza, agaca muramutsa akavuga ati musore, Imana yaraguhezagiye nanjye ndaguhezagiye, akira 100 uze kunywa agafanta. Uwo ni umwe. Atembera ahuye n'umukenyezi yasokoje uruhanika, atavuga ati mukenyezi wasokoje neza, akira 200, Imana yaraguhezagiye. Abariho bose atavuga ati mwese ndabona ko mukenye, mwese babahe izibakwiye. Umushahara uwo munsi wose ukarara urahetse. Umuntu arabura itiro ariko ukamenga ntaco bimutwaye. Ukuvuga uyu muntu ntasinzira. Ikimenyetso gica gikurikira uko kubura itiro ariko ntagire ico bimutwara, nuko uwo muntu usanga ariko arakora ibikorwa byinshi icarimwe ariko atana kimwe ashikana ku musozo. Umuntu akavyuka saa 11 akaja kurima arazotera imyumbati, sizere akaba aravuye agaca agenda kubagarira ibiti, abagaye ibiti 2 agaca avayo, agaca gucuruza amavoka, acuruje rimwe canke 2 agaca avayo, agaca agenda kubaka inzu, amaze gushaka amatafari 2 agaca avayo. Ugasanga afise ibikorwa byinshi amaze gutangura ariko utegena kimwe ashikana ku musozo. Ikimenyetso kindi gica gikurikira nuko uwo muntu umuce wo kurangura amabanga yabubatse uraduga birengeje urugero. Ugasanga n'umuntu mwari muzi ko ari intore, ariko ugasanga asigaye aguma yirukanga kurenga ibigo atavye mwari n'umuziko. Ikindi kimenyetso kiranga ingwara y'umunezero ndenzarugero nuko uwo muntu yiha agaciro kadasanzwe. Uwo muntu usanga yiyemera birengeje. Ndabaha akarorero. Hariho umuntu usanga avuga yuko ari Imana, umuntu yigize Imana, mumva yuko aba afise uwo nyene yiha agaciro kadasanzwe. Hari umuntu abwira abantu ngo bamusenge. Hari n'abandi bagira ikimenyetso gisa n'ico, bagenda bavuga yuko ari batunzi bahambaye gusumba abandi ku isi, kandi ku vy'ukuri uwo muntu nayo kugura ubufu amugora kuronka. Ngo ari mwibarabara agira yuko ari umutunzi ahambaye ku isi yose. Ingwara yo mu mutwe yeruye, ya yindi abantu benshi bakunda kwita ngo ni ibisatsi. Mutime iyo ngwara irangwa n'iki? Umuntu afise ingwara yo mu mutwe yeruye tumubonera kuguhinduka kuko yumva canke abona ibintu bimukikije. Nukuvuga arumva canke akabona abantu cakumva ibintu bitahari. Umuntu akaraba hariya hejuru ngo hera Imana ngirya, hera Imana ngiriya. Ubwo mwe mwonyibona. Nukuvuga ko arabona ibintu bitahari.
kandi we akemeza yuko ariko arabibona. No kuvuga tuvuze ngo kubona, ashobora kubona akaba yuko inyuma hari inzoka, akaba yuko yumva abantu baje kuvuga nabi kandi ku by'ukuri atabiye. No kuvuga kumva canke kubona ibintu bitariho. Kigira kabiri ni kubona okutariko ibintu bihari. Ijya modoka atavuga ati ndabijya mene zari mbukije tuyikerera. Kubona okutariko ibintu bihari. Ikimenyetso kigira gatatu ni kwemera no kugendera ku cyumviro atarico. Kwemera no kugendera ku cyumviro atarico. Abaye umwami w'u Burundi, ubwo umuntu avuze ibyo bari kwemera no kugendera ku cyumviro atarico. Haro umuntu ashobora kuvuga ati jewe abantu bose bari ngaha ndabona ko banyanka kandi nta muntu umwe bigeze bavugana. Ukuvuga agicimiro kiza muri we kitarico, ariko agaca atigendera akabona yuko arico kuri kwiwe. Umuntu rero avize ivyo bimenyetso bibi, kumva canke kubona bitahari, kugira icyumviro kitejo kandi akakigendera, ni ibimenyetso bibiri nyamukuru biraga yuko umuntu yagize ingwara yo mu mutwe yeruye. Akenshi mu Kirundi bakunda bavuga ngo ni umusazi, ariko si umusazi, umugwayi wo mu mutwe. Hamana y'ivyo rero haro ibimenyetso bindi byinshi cyane, reka mvuge bimwe muri byo. Reka duhere ku nyifato. Urasanga ari umuntu ashobora kuva muhira akagenda ubutakigaruka. Ndazi ko maze kubabona abantu babayerera mutazi niyo bazananye muri iyo zone canke uwo mutumba, atanumwe bazi baje bava mu bindi bihugu canke mu zindi ntara. Tukiri kunyifato nyene, uwo muntu arashobora gukura impuzu agatembera uko Imana yamuremye, ariko bakabona yuko umenga ibintu bisanzwe. Uwo muntu arashobora no kurya ibitaribwa. Ndazi ko maze kubibona hariho n'abarya amazirantoki. Uwo muntu kandi tukiri kunyifato arashobora kwambara impuzu zitajanye n'icari. Ugasanga ni umukenyezi abantu bari bazi bari nk'umuganga, ariko ugasanga yambaye ipataro yarengeje ko ijipo hejuru ashaka ko agahuzu ko musi. Mva ko inyambaro irekana neza ko uwo muntu yagize inyifato y'umuntu afite ingwara yo mu mutwe yeruye. Reka dufatire kandi kunyifato nyene, uwo muntu afite ingwara yo mu mutwe yeruye arashobora no kwica canke agahungabanya umutekano w'ikibano, kubera ko ashobora kumva amajwi amutegeka, ashobora kumva ko umenga hajwi mubwiye kugenda uce naka, ashagenda akabikora. Akenshi dukunda guca tuvuga ngo ni igitega kiriko kiramuvugiramwo ngo cavuye kwa kanaka, kandi uwo muntu aba yigwariye mu mutwe. Uwo muntu afise ingwara yo mu mutwe yeruye, akenshi ikizobibereka ntiyemera na rimwe ko wewe agwaye mu mutwe, kuko abafise ikimenyetso cyuko wewe ari mukuri kwiwe adasangiye n'abandi bo mu kibano. Ukuvuga yuko uwo muntu muvuze uti wewe uragwaye, ahubwo muca mushwana avuga yuko ari wewe ugwaye mu mutwe. Ndazi ko maze kubabona uvuze ngo nango wewe uri umusazi, muca mushwana ahubwo wewe ni wewe usara. Uwo muntu ntiyemera n'umunsi n'umwe yuko agwaye mu mutwe. Ibyo ni ibimenyetso nyamukuru muri byinshi biranga umuntu afise ingwara yo mu mutwe yeruye. Kuko rero tumaze kubona ko ingwara zo mu mutwe zihari kandi ari nyinshi, hakaba hariho n'umunsi
mukuru mpuzamakungu wahariwe amagara yo mu mutwe bamaze kubabwira uyu mwaka ufise icivugo kivuga kiti amagara yo mu mutwe no kubaho neza kuri bose tubigire umwitwarariko. Mu kibano rero turabe yuko abantu bahaba bafise amagara meza yo mu mutwe kandi ko ikibano gituma imibereho y'abantu iba myiza. Nukuvuga ko bisaba ko twirinda ico cyose coza gihungabanya amagara yo mu mutwe. Nabyo ndaguyikana tukaraba yuko abantu bafise imibereho myiza kugira ngo tubakingire ntibaze bagire vya bikomere nzese za mutima bishobora kubatwara kuzogwara indwara zo mu mutwe. Mu nyuma y'ivyo imigwi y'intambo n'utugenegene yarahiganiwe ikibanza ca mbere ku bijanye n'icivugo kigira giti amagara meza yo mu mutwe no kubaho neza kuri bose tubigire umwitwarariko. Umugwi wabaye wa mbere garukira abagendana ubumuga bwo mu mutwe ku manota 87.6 kwijana ukaba waronkejwe ibahashi rimwo amafaranga y'amarundi ibihumbi 200. Uwabaye uwa kabiri ni duteze imbere amagara yo mu mutwe ku manota 77.2 kwijana warose amafaranga ibihumbi 150. Uwa gatatu turemeshe amagara yo mu mutwe ku manota 69.5 kwijana waronse ibihumbi 120. Uwa kane nawo dushigikira amagara yo mu mutwe warose amanota 69.4 kwijana waronkejwe amafaranga ibihumbi 100. Abakurikiye izo nyigisho batoye utubazo twari twategekanijwe ku bijanye n'amagara meza yo mu mutwe bararonse udushimwe dutandukanye amasabune amasuka hamwe n'ikibido cyo kuvoma amazi. Ibirori byo ku rwego rw'igihugu bikaba bizobera ku Muremera mu gisagara ca Ngozi igenekerezo rya 25 Gitugutu mwaka wa 2022 bikaba bizitabwa n'indongozi nkuru zitandukanye ku rwego rw'igihugu. Mu kwibuka ko umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amagara meza yo mu mutwe ari buri genekerezo rya 10 Gitugutu uko umwaka utashe.